ivyo nagomba ndakwibira ibanga Eh. ikintu kiza kuba imari kubera hari umuntu yagitoyemwo ico gikora Ego. we iki gihe cose niki umuntu umuhinga yovuga ati uyu niwe muti rero wa sida Ego. canke niwe w'igisukari iciba imari mu gihe cose wewe wari ugifise ngaho ataco uriko uragikoresha sinovuga yuko kiba imari canke ubutare ubu turi mw'isi yo guhomvyanya yego gusubizanya inyuma iyi si rero iri ku muvuduko munini yego munini ku rwego runini ku buryo bwaho wewe uno munsi wariko urakora iki yego ukakibandanya ugishiramo umutahe muremure urahora nakubwiye ko ubutare nturya neza na neza ni hamwe nyene umuntu tuca ubwiyitirira yego urya muntu yabutoye azi ico bukora niwe muhinga niwe mwene ubutare ubona nakubwiye ati rino babi rene riri ngaha yego reka naco naho turi kuri kamera ndakubwire ijambo mu kirundi bakubwira ati umuti utawuzi uwitumako Mr Focus Shimirimana turabaramukije natwe turabaramukije duherutse tuganira ku vyerekeranye n'ubutunzi akabazo dufise naka ni ryari umuntu ashobora gusanga ivyo yahora yita ubutunzi bitakiri ubutunzi murakoze kutubaza ikibazo yego muvuze muti ni ryari umuntu ashobora gusanga ivyo arayibaza ko ari ubutunzi bwiwe bitakiri ubutunzi yego ivyo twobivuga kuko biri mu mice myinshi cyane n'uwarara bidondora ntiyobimara yego ariko reka duce ku masonga ya rimwe ni ukuvuga yego urashobora kuba uno munsi hagezweho kino kintu ukacigumizako rero kino kintu ukazogaruka gusanga inyuma y'igihe kanaka carataye agaciro ntikigikenewe wama dufate nobivuga gute gaje nobivuga nka kwa kundi waheruwe mwabonye aho mwiyo myaka iheze haba hariho ico bita gucura baracura imihoro insuka bakanabumba inkono kiriya gihe umuntu yaba afise itongo ririmwo ibumba na bene burya butare yaba afise ubutunzi mw'ico gihe rero wewe urashobora kuba wari ufise itongo ririmwo ibumba mugabo ukaba utazi kurikatura kuribumbamwo inkono muga ukankira barya bazi kubikora cane cane bavuga abasangwa butaka kuko bari basanzwe bazi ico bikora akamaro kavyo yego nico gihe bakakwinginga bati ehe dufashe uduhereze rino bumba tuzoza turaguhako bikeyi mu vy'iwawe hama ukaguma wibaza ko iryo bumba rizoguma rifise akamaro agaciro kanini nk'uko wewe wabibona mugabo haragezeho igihe urya muntu akatura ibumba abumba inkono by'ukuri aronka uwundi muntu amushira hasi kuko inyuma y'uko haje amasafuriya izi nkono z'ikizungu byagaragaye yuko atawogumagura inkono y'ikirundi kubera irameneka wama kw'isoko rero urya muntu yakorera iya nkono aba aragiye hasi wa muntu yari yarabanje kwibohera kuri rya bumba uno munsi by'ukuri ni hataboneka uwundi muntu arikoramwo ibindi bintu uyo muntu yaragiye rimwe arayibaza ko ari butare ari itunga ryiwe iryo ryaragiye byamuhombanye yaciye bimuhombana ari nabirya dufate si no kwibumba gusa urashobora gufata bakakubwira ati systeme zigezweho nizi ugashobora kuba waciye uva ngaha warabibonye heruka kubibona wagiye kunyegeza icitwa amafaranga nyine ukakinyegeza mu kuzimu ugaca wigira mu bihugu vya kure yamara barakubwiye yuko uburyo bugezweho budahomba ari ugushira kuri konte ku mabanki hama wewe ukazoza ubaza amafaranga yawe nk'umuntu yayasize mu kuzimu agaca agenda mu bihugu vya kure azikangura nayo nyene ibaze bwari ubutunzi atari ubutunzi zarabaye impapuro bigaragara yuko uno munsi wewe ico uhava wibaza ngo
ubu nibwo butunzi buhambaye yego ndiko ndakorerako. Urashobora kuzosanga abana biwawe bashobora kusanga atari byo kuko n'ubu nguma ntanga uburorero. Ubu turi mw'isi yo guhomvyanya yego gusubizanya inyuma. Iyi si rero iri ku muvuduko munini yego munini ku rwego runini ku buryo bwaho wewe uno munsi wariko urakora iki yego ukakibandanya ugishiramo umutahe muremure urahomba kuko no guha akarorero nk'umuntu ariko arahomvya abantu banini benshi cane yego nimba nabo nyene badaca bikonforma bakajana n'ibihe. Nogoma nkubwire nk'umuntu akora amatelefone arya amatelefone urya muzungu yasize telefone ahabona. Umva itelefone amateka yayo yatanguye kuboneka itelefona yego wari uruntu runini imbere. Mugabo urya muntu yagumye ashiramwo ubuhinga araba kiriya kintu naka yakora akizanamwo araba na kiriya kintu naka yakora akizanamwo. Kuko akarorero nk'umuntu yari afise imagaze idandaza calculatrice za mashine aho hambere zagurwa zigaharura ibintu wasanga barasize ko n'umutsana bakambara mw'izosi abagwiza atunga bari guharura niyo bifashisha. yego ukaba rero wewe wabonye yuko ukazirangura ko byinshi ukatushira mu magazi. yego ubu ukijya gihe izo mashine nizikiri ku isoko. namba umuzungu yaramaze kuziraba cyangwa uwo muhinga wazo aca yensera mu telefone. Uwo rero wakora burya mu mashine nimba ataciye ahindura agakora ibindi bintu uwo yarahomvye nawe nyene yaravuye ku isoko. Uwi telefone na nuno munsi yabandanije yirukanga ku bantu benshi cyane na nubu ntaraheza n'abafotora. Ubu abafotora yarabirukangitseko yego yongera yiruka ku bandi bantu. No guha akarorero nk'ubu wa telefone inyuma yuko yari yo gutelefona yaciye yongera yirukanga ku bantu bari gukora ico bita amamverope amabahasha. Arya amabahasha twe narakubwiye yuko twebwe twaciye ubwenge wandika ikete ugashiramwo ukaripfunga bakaritwara ugiye kuresha iryo kete rero urya kirya gihe akamaro kaco karyo ntikirike hariho. No kuvuga uno munsi irya mverope ahantu dusigaye tubona ikora ni mu gutanga ikimazi naho nyene ikimazi naco nyene kiriko kiravanwa ngaho urabona mu guterera umuntu basigaye baca muri groupe muri telefone nyene ya WhatsApp ugasanga batari muri groupe. Irya mverope rero wahora akora nyinshi kubera kera byasaba yuko kugira mwubake wasanga umuntu umaze kwandikiranira amamverope menshi cyane. Uno munsi amamverope ushobora gusanga ingo zitakigira ayo mabahasha ukamubaza ati none wewe waranditse ikete teka je narungitse message yonyene. Aho rero telefone yongeye ifuja wa muntu w'amamverope. Rero uwundi muntu ari mu manegeka novuga ari mu gutaha itoshi. Ego itoshi hari amatoshi n'ubu agikoreshwa atari ku telefone na cane cane mbere amatoshi novuga n'amarampe manini yego nkayo kuroba canka amatoshi nk'ama projecteur yego mugana wenyene hariho udutoshi duto tugereranyije. Yego uwo muzungu amaze gutahisha wahora akora amatoshi. Kugeza uno munsi umuntu akora itoshi akora yinengesereye kubera ku telefone baramaze kubishiramwo. Yego ubu hari ico bita amagenda. Umuntu ibintu byose abonye ahantu agatwarana ikaramu agatwarana n'akagenda akabandanya zarandikamo. Ubu naho nyene mu telefone birimo aho bonye ikintu uca ucarogisa. Aho hambere hariho n'agakaye mw'ico gihe telefone kije wasanga umuntu afise agakaye ko kugira nte kwandikamwe nimero bamuhaye kwa telefone za mbere zikisohoka izari zifise aho babika amazina. Wararaba mu gakaye ugakompoza ukabona guhamagara muguwi umva telefone igafashanya n'ukora agakaye. Mugabo wagakaye ubu yaratashe uwo haje nawe wundi buhinga
kuko amanimero yabika muri Gmail igihe cyose ushatse ubuzi kode mu mutwe uto yindi telefone ugaca ushiramwo ukashizironka byose ugaca bironka n'ibintu byose wari warabitse bakabikubikira urumva aho ububiko bushinguro tayari bwahindutse. abandi bantu bagiye barava ku isoko aho hambere twaratubona imodoka yitwa Aigle Postale yaraza gutora amakuriye igatora makete ikagenda igashira muri boîte postale y'umuntu kanaka yuguruje ahantu ubu nibaza yuko yajya ama boîte postale naho yoba yagikora ni impapuro barungikayo kugira uzoze kuziraba nk'ibyemezo kuko bivanye n'igihe amategeko y'igihugu abahaye arakora yuko bavuga yuko mu mategeko bavuga yuko so qui n'est pas écrit en droit n'existe pas. Urumva rero igihe byoba byarabaye nko ku mbuga ngurukana bumenyi amategeko akaba ataravuga ibyo mu mbuga ngurukana bumenyi aho muri ico gihe uwo muntu ntivyokunda ko urubanza rukunda nico gituma ubona ashobora kuba yo bagikora mu bihugu bimwe kubera amategeko atarajana n'umwanya yego nico gihe izo mpapuro arazifashisha mugabo si nkenerwa cane eka zozo kuko uno munsi impapuro barazandika bakazimprima yego zimwe zikagoma ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ukabitwara muri flash yego dosi bitabo anabije bitabo aho hambere babona za bibliothèque uno munsi uzoyisanga bibliothèque yose iri muri flash akantu gatoyi cyane kangana n'urutoki yego urabona n'uno munsi hariho amabibiriya online mu matelefone mu ma iPad umaze imisi ubibona mu bihugu biza bihaye bitera imbere ubona bariko barasoma mu ma iPad bijanye ne byasomwa mu bitabo ivyo rero kuvuga rero ibintu bigenda birava ku isoko rero akazi gaca kagenda karagabanuka kuri bamwe n'abandi nibaza yuko nk'ubu kare nimba hari umuntu yariko yiga akazi avuga ati nzoca nza gusaba mu byo kwa bijya vya poste kurungika amatangazo yo kubika uzogi uko ubu bihaye bijana n'umwanya kuko ni na bimwe nguma nkubarira inyuma yuko ubona ibihugu byinshi aho mbere hariho iradiyo kare amakuru twayumva ku iradiyo mugu no munsi ingingo ipfa gusohoka mu biro by'umutegetsi kanaka inyuma y'iminota 5 aba bahejeje kwishira kuri Facebook canke kuri WhatsApp canke kuri ku kinyamakuru gikora online uza kurindira amakuru aza kuvuga saa moya n'inusu saa 2 saa 6 n'inusu ayo makuru aza barayo kuza guhinyuza yuko bimwe wabona ari byo mugamakuru abanyagihugu ubu yasigaye yavugwa bayazi ariko no kubwira akandi kantu mu myaka iheze wasanga kira ntara barayihaye umumenyesha makuru kubera yarakora akazi akaruha akaja gutohoza inkuru hariya akaza kushika yakaraba ivyemezo muga kwisi y'iki gihe irimwo WhatsApp uvuze uti habaye isanganya hanahana umwene gihugu mutoya atize n'umwuga wo kumenyesha amakuru aca utanga aca umubwira uti mfotorera turabe iyo kamyo canke ivyo bintu byabaye wewe aca bifotorana ukabibona yuko ari amafoto mashaka agaca akamera agaca biguha kuri WhatsApp wewe umumenyesha amakuru uzoguma wicaye mu biro amakuru yavuga umengo niho waruri kumva wabibonye urano maze imisi ubona inzuzu kuzuzuye ko turabibona yo hakurya no mu Burundi wabibona ivyo rero wewe umengo nihuri nukuvuga rero ingendo zagiye ziragabanuka abandi baza kurondera amakuru kubera akazi gasigaye gakora telefone uhegereye wese arakagufasha bisobanura rero utari kurajana n'igihe birakugoye akandi kantu nokubwira wanura amati imisi ubona ibintu amabanki akora nka bijya byo kurungika amahera guhanahana amahera hajya ntuzohabi baza ngo ni neza kubakoraho mu myaka iri imbere hazogeraho igihe uzosanga hakora mu mabanki hakora nk'abantu 3-4 gusa kuko umaze imisi ubona hariho ijyagishe utwara akaga karata kawe ugacomekamwo amahera akaza
ari saa tanu z'ijoro ari saa tatu ku murango ata n'umwe aje kugukontorora amahera ukayaronka birya ni mu ntumbero yo kugabanya abakozi abanyagihugu bazotera babimenyere babimenyere bose usange barabizi bavyikorere usangire ngaho umaze iminsi wana nk'akarorero notanga nka bankobu inoti irya bankobu inoti irashobora kuyikoresha no mwijoro ikabifatanye konte yiwawe iri hariya kare warubanza kuja gusinya amasheke gusinya biriya impapuro gazosanga utwara ibipapuro ariko uno munsi ku buhinga tubona bagezeko barateye imbere urashobora gutora amafaranga wibereye muhira cyangwa ukagura ikintu wibereye muhira ata n'amafaranga wakozeho ejo ukazoja kuraba kuri konte nyine ugasanga by'ukuri yaravuye canke barayasize ivyo rero nivyo wawungiye hora yagushirira akayakurako abararaba ikindi kintu akora hakiri kare ntuzogume rero wibaza ngo hanara agafasha akazi karahera kajanye n'igihe rero urashobora kuraba ute ko mpaye ndakora bino bintu vyoba vyiza nkaba ndahindurira mu bindi bikorwa bishoboka bigezweho we kuko narakubwiye urashobora kuguma ukora uyu mwuga abandi bakawuzamwo vyari vyiza kuca ugukora gusumbaho kuko urabona nka nuno munsi iki gisata dufate ca M-Pesa Airtel Money Rimikash Ecocash tubandanye ni vyinshi bivanye n'igihugu rimwe novuga yuko vyaje gukonkiransa amabanki kuko nk'ubu umuntu afise nk'umuriyoni miliyoni 2-3 ibihumbi 800-500 uwo vy'ukuri ntagikenera cane ibanki uwo acagenda akayashira muri Rimikash na cane rero Rimikash neko kashe uzosanga kugira zozo zorosha ibintu gusumba babandi ngo navuze iyo umuntu aje mu kazi wewe wategeza guca ugakora ukamusumvyaho canke ubonye yuko bitagikunda yamaze kugusumvya ugaca ugaheba ugakora kandi kuko uriko uraraba iki gisata co guhanahana amahera mu ntoke gifise umuvuduko munini urenze kuko inyuma yuko bari baje gutumatumanako amakuru baciye bagaruka gukora n'igisata cakora amabanki yaranegirije yaramaze kunegirija rero bigaruka kuboneka yuko kiya gisata ca Rimikash aho ugiye ku metero 5 utora amahera haba mwijoro bo ntibugara kandi ukayarongeka aho rero abo mvuni yakagohe abo bantu baba babirimo nukuraba nabo nyene bakabikora hakiri kare bakongeza amasaha y'akazi canke bakisunga abo bandi kuko bo basanzwe bafise n'imitahe minini bakagwana ku rwego runini bakakora iterambere n'ivyo bikorwa vyabo ikintu cose uriko urakora umenye yuko utegerezwa kugikora gusumba ugumugira wameriyore apana gufata yuko yamahera ariko urakironkamo ngo uyarya yose oya nukuvuga utegerezwa kujana n'igihe nk'ubu wakora y'amverope nimba yagumye arya amahera atigeze yiyumvira guhindura akazi yaratashe ari muhira ucuta bisaba yuko ugwana ukamenya ati sinzokwama mbumba inkono izi nkono reka ndazidandaze hagereho igihe aya mafaranga ndayakuremwo iki nibaza yuko wibuka ko navuze baratubwiye tworore agakwavu urabworora ukabworora ukabona bubaye bwinshi rero sinobivuga ngo sije nazanye umugambi mugabo ucumwe uti bwara harageze ko buno bukwavu nk'ijana cantunga 50 nguremwo impene 10 za mpene 10 nazo ziba ziriko ziravyara izindi mpene yego turadandaza mu kuzonda zikwiriye nta gutunga impene nk'ijana amajana 2 umwe utuzidandaza bamwe bakazirya ukatugura nk'ibika bitatu uguze ibika 3 birya bigezweho bikaguha amata bikaguha amase ukarima ukongera navyo ukabidandaza bimwe ya nyungu yavyo ukabiguramwo amaparasera ukabiguramwo imiduga ukabona kuryoherwa rero nzokwereka
ukuntu nivo dovi yo kwantu abantu baryoherwa hataragera yego n'igihe twari dukwiye kuryoherwa ariko twese biratubako mugabo kandi biraryoshe nariya amahera hataragera we ntuca woca ufata amahera y'agakwavu wabariye ntuco umurya eka wategerezwa kubanza kabyaye udandaza wunguka ubugira neza ukagwira bugwiriye rero ukabona kuramo za mpene impene zikavamwo ingurube zikavamwo inka ukazogera kw'iterambere rinini hama rero ukazoranyuzamwo unotora nk'agafanta kamusiteri yego ukikanda uza kwikanda ukivuye guca igipande uca usanga kakubaye yego ibintu vyose udaharuriye kesi navuze yuko umuntu nakena amafaranga akena mu mutwe kuko boyaguha akagupfa kubusa naravuye yuko amafaranga yego ari mu bintu vyoroshe kuronka vya mbere bigoye gutunga kuko amafaranga kesha afise umunwa gusumba umuntu yego hari n'igihe uca usanga aguhitanye yego rero mw'iterambere y'iki gihe n'iryaho hambere nokubwira yuko ari umuvuduko muremure kuko bisaba kujana n'igihe ukaguma ufinye tayari ico rero niko nokivugako yego ku kintu ciko wahora wibaza ko uteye imbere yego uzogaruka gusanga vya bintu utabikoresheje mu mwanya wavyo vyarabaye ivyatsi uzokwikangura vyarabaye ivyatsi ata kamaro bikiriko birakumarira wari afise amahera yikanguye yabaye impapuro kuko waciye ugenda muri koma batanze indwi nani batanze indwi yego wari muri hopitale uri muri koma wanse kuyabika mu buryo abandi babuzemwo nawe dogiteri baragusinzirije yego ntiwigeze ubwira umwana wawe ati amahera twayasize hari ngo yoyakwiba batanze garanti y'indwi none bigende gute ugaruka ugasanga haratase mugihe uza kuyashira hamwe ukajana n'igihe nico gihe wewe wari kusigara bati barayahinduye none ko washimye kutajana n'igihe ukanka ingingo urana ko umuzehe yari yasemereye kuva kera shira ku makonti nayikuburiye ntikurya eka sawa ndakibona uko rero sawa muragize neza hanyuma turavye mwayino misi uko ibintu bitera bihindagurika urabona ko ari ibintu bitangaje cane nibihe bintu tuzosanga ku bantu benshi bitagifise agaciro ni ibintu dushobora kuzosanga bifise agaciro uno munsi tukazogaruka gusanga bitakigira agaciro mu minsi iri imbere yego ni ukuvuga ico nokubwira coco yego akenshi ibihugu vyinshi biravuga biti turatunze ubutare yego kandi nivyo mugabo harya ivyo nagomba ndakwibira ibanga ikintu kiza kuba imari kubera hari umuntu yagitoyemwo ico gikora yego we iki gihe cose niki umuntu umuhinga yovuga ati uyu niwe muti rero wa sida yego canke niwe w'igisukari icibimari mu gihe cose wewe wari ugifise ngaho ataco uriko uragikoresha sinovuga yuko kiba imari canke ubutare yego ni bimwe nakubwira wewe ukatazi gukora inkono birya bumva wewe si ubutare kuri wewe oya ubutare bwari ku mutwa azi kubumba umusangwa butaka azi kubumba inkono yego none ubu rero hari ibihugu birimwo ubutare yego kubera byumvise yuko hari umuntu wo mu bindi bihugu yakoze mwiki wewe nawe ucubona ko ufise ubutare mugo uwo muntu yashoboye gutora ubwo bintu gukora mwiki kintu ashobora kuca akivana ku isoko agaca avuga yuko ubu ahinduye akora iki urubona akarorero imiti hari imiti yahora ivura malariya n'iyo myaka yego iriya miti urya muntu yari yarayitoye barayikoresha yego haragezeho igihe urya muntu avuga ati ubu ko ibi bintu ndayikoramwo vyoba birimwo nka kiriya gihugu mugabo akaba barabinyimye reka ndabikure ku isoko yego aca avuga ko yasanze harimwo ingorane wewe wari afise nk'irya miti kiya kintu cavamwo irya miti yaratashe
uno munsi ufise itongo ririmwo ibumba atagira iwibakwe hakaza ikindi kintu barikoramwo ego tayari yaratashe na wenyene. nico kimwe hariho ibihugu wama wumva vyinshi birimwo bakubwira bati musi mu kuzimu ego bitufise igitoro. Igitoro harya ndakubwire ugiye kuraba kivamwo ibintu vyinshi cane bitandukanye. inyuma yuko harya esase wumva uvyigwa nuko atarivyo turimwo inyuma yuko ngo inyuma y'imoteri izi ntonto kera esase barayisesa ego harakora peterole amazutu n'amakerozene mugabo esase ntiyari yaronka akazi ego muga imaze kuronka akazi haci hagaruka kuba kuyishaka cane kugeza yaho bicuza niyo basheshe. ego uno munsi rero esase iri kw'isoko igitoro rero inyuma yuko urumva igihugu gifise igitoro gifise ubutare buhambaye uno munsi giyoboza inkoni y'icuma ufise igitoro uhagaze urivugira muga uno munsi hari ibihugu bimaze kugenda biraboneka yuko iki gitoro ntikizova kw'isoko n'ingoga mugabo kiri mu marembera harya sinzi kubitahura kigenda kuko urabona uno munsi batanguye kuzana amamashine imiduga kuko imiduga isharijwe iry'umuyagankuba kuko aho hambere imodoka bakiyikora ntibayikoresha amazutu canke esase hari ico bita huye bakoresha mu matereni no mu miduga minini barayishofa barayicana ikaka sana gatoyi ntabashiriyemo uvuze iryo jambo ngo barayishofa noneho bariho havuye rirya jambo twumva ngo umushoferi nkekaraho nyene kuko niwe nyene yabishofa ivyo bintu bikaka rikarungura moteri imaze kubona yacemutse gacivumbuka ikagenda nico gihe rero uwo muntu yakora ako kazi yari umushoferi yarabishofa niho ryavuye uno munsi ho barya n'abakondegiteri imodoka urayerekeza we nta bindi bikoresha uno munsi ho hazarenza automatique zigenda kwizanira ibintu bakayiporogaramu mera kubwira vy'iterambere no kuvuga rero ico gitoro tumaze kumenya nk'ubu mu gihugu kibanyaho muri Kenya bavuga yuko hazariho amakwasiteri yo muri centre ville arya umuyagankuba rero aho igitoro cahora gikora muri ville kiba kiragebwa kugurwa rero ibihugu vyinshi ntivyijukira izo modoka zikoresha umuyagankuba urabona yuko n'ibihugu vyacu biriko birakora umuyagankuba ku rwego runini bazoca bazigura hanyuma mu maindustrie warumvise yuko hariho inama yo kugabanya ivyuka birya vyuka rero mu kubigabanya amaindustrie nkuko mahinguriro yose uzosanga bakoresha imiyagankuba gusa nayo imiyagankuba kenshi ibiva mu mabaraje nta bitoro biba birimo ica gitoro rero kizogaruka kuzosanga umuntu akoresha ingendeshwa imwe igitoro azoba ari wa muntu ari kure cane umva ntazoba aratera mitumba mu myaganyaga ni nkabirya ubona ubuze kugira uratunga agatelefone kamatushe mugo umuntu afise uburyo nawe yoba agatunga ku kuvuga ati reka nzoze ndakifashisha konora atunga igitabo irya nyene mubona abantu bafise uratse uko kare bikiza bavuga ngo ntaco vyo twoshobora muko bose barabimarane igataze kugikoresha rero igitoro ego kizovamwo amaplastike kivemwo hari ibintu vyinshi ariko ubona mu bikoze imiduga n'aka gapira naje nibaza yuko harimwo igitoro gitoyi rero mugabo ntikizobura isoko mugabo kizogenda kiracunya inkoro kigenda kiragabanura nico kimwe rero uno munsi wewe ukaba uzi yuko wa muntu yavuga ati twigitoro tuzocimba hahetse imyaka myinshi tukibike nka kurya warumvise iyo sheke yarabaye kwa Nyamerika bari barabitse ngo igitoro hafi c'imyaka amajana ahandi hose caraheze mugo uno munsi umuhinga yaciye aza ati dukoresha umuyagankuba naho ubona bariko baratera akajagari bamondera ukuntu abanyaburayi babagurira ikiwabo kandi ku giciro kinini kugira bariko barabe bati n'imiburiburi tugifuze bakuremo n'amakeyi nayo ahandi bari bahomvye kuko igitoro urumva bose bahe bakoresha imiyagankuba twebwe turi ku nganda
inganda z'amashanyarazi imiyaga nkuba hazogera igihe rero usange birya bihugu vyakora imiduga biko bikora imiduga amagitrose yasharizwa usanga amasitasiyo mashasha nayo gushariza yego numva ca gitoro kizoba nta soko wakigumije mu kuzimu ntacimbe numva ko yahomvye rero ubutare bwose igihe cose ukibubonye mwitongo ry'iwawe ndasubiyemo yego tugaba nyarutsa cane niki ujane n'igihe bukiri kw'isoko bakivuze ati bijya bintu izi mpuzu nizi zigezweho yego ukizifite muri stoke zidandatse kare hakiri kare ejo uzobona haje uyindi modeli ndaguha akarorero za 2005 yego 2003 wahora ubona abasani bajya batamba imiziki bambara ibipantaro binini cane binini none uwagize magaze yabijya yaratashe ubu bagomba utubaniriye kutavuga sinzi ukuntu batwita ngo uduskini bene nkutwo ico gihe wasanga abantu bambaye ibintu runini rero uzogenda ubirabe mu muziki uriho uwabasosokeye abantu vyari binini cyane wagize stoke yabijya none urujya wowe ukigwambara amatwi ansumira numva bavyita ngo ni sasambua yego no kuvuga rero no kujana n'igihe ikintu bakikivuze ukivana kare ukironderemo umutayi nawe cogomba kikikauka kikaduga mugabo wewe nawe ukizoduga nawe uzuri mu bindi yego nibaza yuko wamugendura biraba yego wama wumva bavuga ngo kagongo ngo zirakomeye zirya modoka za kagongo kandi rirya batijyaye rirakomeye yego none uno munsi nimba ukagongo wigereranya na probox kagongo shasha uyiparitse hajya na probox shasha ugaca ubwira umuntu agomba kuja kurya ikirori ati ubona tugende mwiyahe ubona yogenda mwiyahe yogenda muri probox ubwenge rero bw'abantu bucana n'igihe ntudukore ikintu kubera ngo gikomeye canke ngo kiramba uzukore ikintu abantu bahaye barondera bakunze we nuvuge ngo kiriya kirakomeye ngo naragishimye urumva ngo ukina kiriya ngo ngumvye nihambirire ngo kumama ni were hageze ko automatique nariyo bariko barigurira none urababwiye nozo uzi gute ninde azotangura gupfa hagati y'icuguze nawe no kujana n'igihe kubera telefone nakubwiye na cane wobaho uzi gukoresha telefone ukamenya kwisomera amakuru ukamenya no gukoresha ivyo bintu kuko uno munsi telefone higeze igeze nko mu ikoranabuhanga ry'intambara aho zisigaye zitera ngo ibisasu ari telefone ubwa mbere yaje ari telefone isanzwe yo gutelefona uno munsi igeze gusambura ingo sinzi ko wamuvyumva aho za message mwandika yego zijya gusambura ingo uno munsi kera ingo bakwandikiye ikete barariguha mu kenyegero ukariraba ukabona ibirimwo ugaca utabura ugata uno munsi bayiguhakingirako amabanga yawe akaja habona bisaba yuko niryo koranabuhanga uko ari rinini abazungu ntawe uzi icabitumye gishobora kugenda ridusambuye canke ritubatse ico rero nico nobivuga ko wa muntu yahora yibaza yuko atunze kino kintu ashobora kuzosanga camupfanye kuko wishinze ukibohera ku vya kera yego utajanye na bishasha ibintu biguhindukirako uriko uraraba kuko nk'ubu hari ibihugu uha utwaramwo isuka iyi turimisha n'intoke bokuraba ati ubona wari mu biki aho musanga barimisha imashine umuntu afise amahegitari n'amahegitari atavyo kurimisha intoke ibyo rero uriko urabiraba umengo ubona bateye imbere gusa wana umaze iminsi wumva bavuga ati nimuje hamwe mugira imirima minini murimo umurima w'ibigori munini hageze kuvana murime umuceri mwese rero hajya hazogeraho igihe hakora amamoteri arima amamashine rero we wagumye uvuga ngo naranguye ngo mfise stoke ngo ndiko ndarangura amasuka undi azoba ariko ararangura imashini kuko bazoba bafise itongo rirerire rico shobora kurimwa n'amasuka nibaza yuko uriko wantahuye ukuntu nashoboye kugusigurira
na cane cane niba zije ku gitoro kuko n'ibindi bintu nzokukwereka bibaye ngombwa ukuntu hari ibindi bintu bizogenda birava ku isoko tutaziga twe twibaza ngo ni imari kuko urya muntu yakoze kiriya kintu burya butare wamwimye kwakoramwo ibi canke wewe wanka gukoramwo n'ingoga kuko ubonye bakoze ikintu hariya nawe nyarutse utanyarukije nawe uzosanga kino kintu baca bahindura mwiki baca bikorera mu bundi butare kuko nakubwiye ko ubutare nturya neza na neza ni hamwe nyene umuntu tuca ubwiyitirira urya muntu yabutoye azi ico bukora niwe muhinga niwe mwene ubutare kuko nakubwiye ati rino babi rene riri ngaha reka naco naho turi kuri kamera ndakubwire ijambo mu kirundi bakubwira ati umuti utawuzi uwitumako utawuziriye ikintu utakiza nkangaha kw'iyisi duhagaze irimwo ibintu vyinshi bitandukanye uciye ubwenge wokoresha natavyizi ntavyo buzi rero we wase kumuha iki canke gukora mwiki nyene uyu mwanya ejo aca akora mwakirya abonye ataco ufise ca kintu gije kigutana agaciro wari kunyarutsa kirya gihe nyene bakiriko barakorera hariya nawe ko wabibonye nawe ubifise uca ubikora n'ingoga nawe ugaca uronka umutahe Mr. Focus Shimirimana reka tubashimire ku kanya mwaduhaye tukaganira utuntu twishi kandi twaryoheye benshi nanje twanryoheye cane reka tubashimire bagize neza tubaha akanya natwe turabashimiye ku kanya muduhaye sawa